meze neza cyenda ndashima iteka nta karimbo gashashe ugira usohore biramenye gute bakitwa Nikonongo kona mwite Idris Simbizi wa Semavumba canke umunyoni nkuko avyita wenyene ubwiwe. Uno musi turakenera abaririmbyi bari serie bazi ibyo barondera ibyo ari byo barondera amafaranga barondera ivyunguka sivyo. Uno musi nitwabaronka abo niho na leta izo kwiyumvira ingene ishiramwo hahandi hari ubusa muri ya budget yaba iri mu baririmbyi bazobashira amafaranga. Simbizi wa Semavumba rero muri no misi ntari karorohereza na gato abaririmbyi bafata minenegwe impano zabo, ndetse ahanini akabahora gukorera intica ntikize abagiriza ko bakorera amafaranga make adakwiranye n'impano bafise canke ubushobozi bafise mu muziki w'u Burundi. Ndakwibutse gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro dukora, wibuke gushiraho icyiyumviro cyawe muri commentaire, usige like ndetse unasangize inshuti zawe ibiganiro dukora, nabyo biratwubabwira ngo twubake umuryango munini dukomeze kubana mu makuru n'inkuru zitandukanye, na cyane cyane muri industry y'umuziki w'u Burundi canke mu ruganda rw'umuziki w'u Burundi. Mbega Simbizi wa Semavumba rengo bimeze gute? Simbizi wa Semavumba nuko muri no misi asa n'umuntu afise agahinda kenshi ababaye, ngo kubera ko abaririmbyi b'u Burundi canke abasanzwe bakorera mu by'imyidagaduro haba n'abamenyesha makuru b'imico n'akaranga ngo bifata minenegwe impano zabo bagakorera amafaranga ataco abamarira. Ku rubuga rwe rwa Facebook Simbizi yaragize ati ngiye impamvu urugamba rw'ivyunguka rukigoye. Muri 2019 Fizzo na Satbi umwe yahawe imiliyoni 25. Ayo mafaranga ntiyari make ico gihe uravye urugero umuziki w'u Burundi wariko, mugabo Diamond amaze kuzanwa agahabwa ayarenga imiliyoni 100 kuri final. Byarababaje cyane muririmbyi Big Fizzo abibonamwo agasuzuguro naho mugenzi we Satbi atamufashije kwerekana uwo mubabaro, ari naco gituma Satbi wewe yagumye akorana nabo mu bindi biraka by'intica ntikize, ariko Fizzo ntiyigeze abibonekamwo. Aha muca mwibuka ko muri 2022 bazanye Timaya kuva mu gihugu ca Nigeria bamuha ayarenga imiliyoni 150. Satura nawe ariwe Satbi yakoreye imiliyoni 3. 2023 Fizzo na Satbi banse gukorera ayari munsi yahabwa uzotsindira ihiganwa, nukuvuga imiliyoni 30 kugira agateka k'umuririmbyi akomeye kahagume. Bene higanwa bahitamwo gutora muri Bayura baca baha akazi abemera byose. Namba by'ukuri impano yawe ari amateka yawe nkuko ikivuga ca Primusic ya 2023 ibivuga, nta muririmbyi yubaha urugendo rugoye cyane acamwo yo kwemera gukorera amahera angana n'igice cy'umuririmbyi bashaka kubakira amateka zohabwa. Muri 2019 bari bampaye imodoka ya jenyene, uburaro bakamenya, gufungura no kunywa, bakongera bakampa ibihumbi 100 ku munsi. Ariko muri 2023 abariko bakora akazi nakora babapakiye muri bus bakimenya iyo barara nico bapfungura ku bihumbi 50 bahawe. Ati mu kiganiro nigeze gukorana na Landry promoter Burundi. Landry promoter muramuzi ni mwene Hit Top TV, nimwe mu ma TV online akora neza cyane hano mu Burundi kandi izwi ikunzwe iteye imbere. Ati nigeze kuvuga ko boraba bagahereza akazi ababishoboye kandi bakabakwiriza inoti ikwiye. Ikibabaje nuko abona ariko nsabira agahembo gakwiye ari bonyene bemeye kwisuzuguza mu gukorera ubusa, kuko burya mu bihumbi 50 ufashe ihoteli y'ibihumbi 200 ugafungura ibihumbi 10 kayaga n'abantu usigara mu ideni y'uwemeye kwifunga. Ati jewe ubu ndiko ndibandanyiriza imigambi yanje yunguka. Ati niyo post ya nyuma ngize icyo nshikirije ku bantu bashaka kunkoresha ibiganiro, kuko ubu nta kiganiro na kimwe ndiko ndatanga. Cyashirako watanze akagafoto mubona kafotoye muri 2019 ku muhe bya Primusic bari mu Cankuzo. Mu nyuma kandi Simbizi yarongeye aragaruka ati uko bimeze nuko
umutananirwa Landry promoter yandikiye 50 ku munsi akarihamwe hotel na restauration. Ico abanyakigongo bamufashije n'akabisi kabakuye kumugumya ahakorera iprona gushika iyo bariko bakorera ibikorwa. Ikindi mwomenya nuko bafashe media 10 ni kuvuga imenyesha makuru 10 ni kuvuga umugwi wa 5 waduze igihe bagiye mu Kirundo. Twigiye hepfo gato Simbizi yarabandanije aho yashoboye kwerekana ibi bikurikira agira ati ndabibutse ko umutananirwa yarira yararahiye ararengwa ko atadil yokora iri munsi y'300 ku itangazo rimwe cyane kuri publication. None ubu ikinyamakuru ciwe kiriko kirahembwa amahera atanakotesha kamera imwe kandi akabikorana umwete n'ubwira. Ndabibutse ko tubabwiye gukora ibyunguka so kwisemba abantu ngo babaha akazi, ahubwo urakora bakakwironderera niho ngo bakona neza, ariko ubisembye baca bagukona nawe. Aya namwe mu majambo Simbizi wa Semavumba yavuze kandi akabwira ko amajambo yavuze ababaye. Simbizi wa Semavumba rero burya mu muziki w'u Burundi nimwe mu bantu bakunze gukora ibiganiro bikomeye kandi birimwo impanuro nyinshi, ariko kandi nawe ntihabuze nahashaya, nubwo hari ivyagaya ntihabuze n'ivyo ashima. Ariko kandi reka dukomeze tubikurikiranira hagufi, ariko kandi nawe nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi canke nk'umuntu akurikiranira hagufi umuziki w'u Burundi urashobora kugira ngo ibi bintu Simbizi avuga n'ubwishime canke iki niki. Oya, ahubwo nawe nk'umwe mu bantu bakunda umuziki w'u Burundi raba nawe urabire hagufi, mbega ibi bintu Simbizi avuga bihagaze gute? Turavye mu muziki w'u Burundi koko ibi bintu biriyo kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere hasabwa iki? Uko abaririmbyi bacu bariko baritwara byo bari byo ukagira nawe ico ushikirije. Reka ndagushimire ko babanye nanje muri kino kiganiro, ndagusaba gukora subscribe utarabikora kugira ngo ukomeze kubona inkuru dushira ku munsi kuyundi, usangize inshuti zawe udufashe kuba ku muryango munini, usige like ndetse n'icyumviro cyawe muri commentaire kugira ngo dukomeze kubana gatana kuri kagenzi kako. Wakoze, Imana iguhezagira.